Mwaramutse ejo bundi nakoze video ku bintu bijanye n'ivyo gucora cyangwa gusaba amafaranga cyangwa kurunga amafaranga nyene mvuga ko kumbure n'aba diaspora bamwe adafite ubuzi bwo hejuru cyane. Sinzi undi muntu yacagira comment ngo yangu ivyo gwitwazo ngo nta buzima ufise ngo hanze ngo nta muntu akora munsi y'ibihumbi 3 ngo ivyo 3 ngo ukoremo ngo 50 ngo kwangikira umuntu ngo 50 ngo nta na ropa zibiri ziba zikwiye ngo ariko ngo umuntu ngo mu Burundi ngo biramufasha. Boje uyo mvugo umuntu nk'uwo bashe ndakubesha umuntu ngo nitwokorana uti kubera iki? Ubwa mbere na mbere uri kuravuga ibintu utazi. Aba diaspora ego harimo abadakora ibihumbi 3 birashoboka mbere ko harimo n'abadakora boko mbura dakoresha ko ari ibihumbi 3 sindabizi iteratanje imfashanyo baronka mugabo birashoboka. Ica kabiri ivyo ubiraba kwikaya amafaranga abantu bakorera nayi wabo kubera iki wumva ko ufise uburenganzira ku mafaranga uwundi muntu yabiriye akuya aho gageso k'abanyafrika k'abarundi kukumva ngo nakagomba kuma kubera yafise tukavana he yo ufite umuriyoni ho aho guhera iki hagacajabo n'ivyo kugaya amafaranga ngo 50 nukuvuga ko naho no yaguha niwoshima kuko niwo kumva ko hari effort nakoze mu kuyakora wumva ko 50 rero natoye ko ara kantu gatoye k'amafaranga nkorera nukuvuga wowe ndayaguhaye uvuga ngwaka njanibuka kwanza umuntu jewe narahantu mu gihugu ca Afrique du Sud nariga nongera nkora je nje tuba nditafu je ubuzima bwe wanje utuntu twose natwikorera niga nkora ubuzima bwa buri tight. Umugabo umwe aranyandikira atari bezo afise muri famille ari babantu bo mu ma eglise bagomba kwirata ngo twaterere ngo tugo twubaka igishengero c'amahero ngo ari kubaka eglise ngusengero ngo none ngo ndabaterere. Ndavuga boje we nta mafaranga mu by'ukuri mfise kubera ndiko ndiga nkongera nkirihera nkongera ngakora ngo waboze ngo na 50 dude ayimenta nubabona ko ari makeyi ahubwo yandungikire wewe je 50 ico gihe yari menshi bo nubu ndeka kubesha amadolari 50 udafise nk'ikiduga kinini ya ukashiramo petrole yo kumazindwi. Okay teye kuvuga ngo ni makeyi parapora kwa 50 uguze imivinyu izimbutse ngaho je kuronga umuvinyu udashikiza amadolari 10 umva ko ari imivinyu ishikitano bo uguze inzoga zisanze kirundi kumbure ba pitozo za Heineken kumwe mu kazi y'iki ufise umunsi mukuru nawo koje 50 n'amadolari menshi umuntu yagaya n'umuntu atayakoreye uwo muntu we yaruke mu buntu ashobora kuyagaya mugo umuntu wayakoreye nta muntu agaya amadolari 50 n'amadolari 20 n'amadolari 10 wogenda muri mall ukavuga uti ma 10 ngaho nta numwe ari guha bari guhera iki genda uyakorere nawe. Donc uwo muntu agaya ngo natu 50 kumva ko wowe urumva ni entitlement sinumva n'igituma abantu bagomba kwisigura ijembo ni nyinshi ariko no sindaguha end of story ivyo vuga ngo urabona ngo jewe tubikora nyine kwera turabarundi tuhagukasiraho muga kirazira ko wumva ko wowe ufitiye ububasha amafaranga ubundi muntu yakoreye never ever. Okay mushake muvukane mushake musane ikintu nyabaki nta muntu numwe ufise uburenganzira ku mafaranga yabiriye akuya barundi kazi mu vyuma mu bitahure iyo nyifato yukumva ngo naka ko akorera ya ngo ampaye ntaco yo bahomvye yo bagihomvye nyene sabe yakoreye yoyo 50 deja nabantu bakiba yakorera ku isaha donke nayo yakoreye amasaha 2 gushika ku masaha 4 amafaranga ahembwa none iyo saha yoyo je ndiko ndakwanda gukorera nkande. You see? No. Donc umuntu amwishoko nyene kirazira kumva ko wowe uri entitled ko ufise uburenganzira ku mafaranga undi mwana w'umuntu yabiri akuya naho yoba idolari rimwe naho yoba korera umuriyoni ivyo ngo kwakorera menshi acampa tunga hatora n'abantu baba millionaire bafise ifaranga vyinshi cyane n'ibizu binini mugabo iyo ukenye ntabwo uja kudodora ku nzu ngo bongo urabona wowe rero shahu ngo kuri millionaire ngo amafaranga yawe ayaguhera iki no
uravunja amaboko y'ishati ukaja gukora kandi kazi, uragurisha ikintu ufise mu nzu, uremera ukajya ibibayabaye, sirazima ngo abantu bose bangane, sirazima ngo twekwarazinga. No, aco vuga kirazira kumva ko entitled, no aba no kudashima, umuntu wamurikira ntashime kubera we yumva ngo umenga ni de numwishuye. Ni deni wanashaka abantu benshi barashima wishyuye ni kubera iki umuntu atakwishyuye ntabwo umwica kandi urashobora kuyakina nawe yamuhaye. So wa muntu we wumva ko abantu baba bari hanze bakora amafaranga menshi, ico ni cyafo, ico ni cyafo, nta mafaranga abantu bafise. Siniki navuze ngo ntabwo umuntu agomba kugura inzu. So mpewe mabezwa ye wanje kugura inzu ni mabezwa primaire kuronka accommodation ahantu umuntu aba. Ivyo ndabihagarike mbanze mpewe we ugura igitenge, ugure inzoga zinjabuka, ukore n'importe quoi, kuko après tout umuntu yihera ko n'ikije n'amavuga ifo kubanza ko amabazi baba satisfait. Ariko je sina navuze ngo ntimutange, navuze murabe ko tureko turonona duha abantu bariko bayonona, kubera evidemment nk'umuntu afise ideologie nk'iyo ko 50 ataca maze ntikibuza ko gusaba amafaranga yo gukora inzara, yo kuja gukora umushatsi, kandi wowe inzara uzicira umushatsi wikorera, wo kuja kugura impuzu ziri fancy kandi wo kujya kugura occasion, ntikibuza ko yakoresha muri izo nzira kubera ayanegirije ko wewe uyatoragura hanze hasi. Nivyo je nako ndavuga kubisigaye gufasha ni vyiza, mugabo kandi ngo navuze gufasha c'est obligatoire, ariko kandi abantu bashime kandi ntibumve yuko ari itegeko. Birabaje n'umuntu atakiyuma munapfana, atakiyuma aba yanakumariye umuntu mwiganye mu ishure, umusho mutandara mukanya ukazumva ari karaguforosa n'impaka nyinshi ngo kutamba ngo utambaye. Harigiye murangira n'umujinya mwinshi aho kanyara mukavana he. D'abord uri kurasega umuntu w'umusezi ntagira akanyaro, that's number 1. Number 2, uri kushiramo impaka nyinshi, sindanakuzi, ntacyo nakimwe wigeze umarira, kuko ije wumva ko hari ico ushaka ndakumarira ugaca ubikora n'impaka nyinshi. It doesn't make any sense at all. Okay? So wa muntu we wumva ko abantu bakorera amafaranga menshi, nta menshi dukorera, la plupart de nous hashobora kuba ama exception, mugabo benshi nta mafaranga menshi dukorera. Ico ni kimwe. Ariko kandi n'abayakorera bafise amabezo yabo, bafise amafamiye yabo, bafise ama dreams yabo, ibintu bakaba kuzokora. Wanashaka mbere no kubwira ko jewe mu Barundi nzi bose just no bangora prepare bose nta numwe afise amafaranga yo gutanga. Uti kuki abandi bantu muri bino bihugu bafise ikintu bita safety net, amafaranga uvuga ati aya ni intega bizoza, hagize kiba sinzoze gusega, sinzoje mwibarabara, bagaca ayo bayaronse bakakora ikintu bita cyo gukukuruka vya pension, kwazogira igihe niba umuntu akakora akazi aho kazi akukuruke, ukukurutse uzotungwa n'amafaranga ukuye hehe. Amafaranga leta itanga ntagikwiye ubu, hari n'igihe bagukura mu kazi na leta itaragira kuguha amafaranga. Hari abantu benshi nuko mutaraba ama video muri Amerika, muri England, muri Australia, hari abantu benshi bo ba homeless, bakuze senior homeless, muze murabiraba. Benshi usanga ari abantu bakoze erreur bakikora yakorera bakayonona, cyane bayabike, cyane bayakorere, cyane bagira amahirwe yo kuyaronka. Ubu leta ntibahe cyangwa niba ayakwiye, ugasanga bari hano muri garage y'umuntu, kwibarabara, mu modoka zabo, mwihema, mu nzu kabaye mugada ashobora kuronka amafaranga yo kuyikoresha, ingwara, ibintu nk'ivyo. Donc abarundi no kuzamuraraba muri hanze cyane ntimwinige ngo muhave muniga kazoza kanyu, hanyuma muzobe muri ba bantu mutagiraho muba mu busaza, canke umaze kuri nk'imyaka 55 akazi kagahera, haje usanga mu mavi hatakigenda neza, ibintu nk'ivyo. Cyangwa akazi wakora, akazi gasaba nk'abantu b'abajene, sinzi uko ukora nko muri technology, usanga technology abantu b'abajene benshi, cyangwa akazi kagahera donc ugasaba kuja kurondera kandi hakamya kitantararonka. Kandi ico gihe leta umva ko ntuburanka amahera ya pension, kandi ntubura office n'akazi, ucitungwa n'utuntu dukeyo habona social security, utarisha inzu yawe mon frère ma sœur, ukaba utararinzo, ukazosaza ukazoga musaza utararinzo yawe, wizeye kuzozura rent cyangwa ukikura mortgage, bizokomerana cyane. Sinzi aba mu nzu za leta uko bigenda, mugabo umuntu uzi kuba prive ukaba uri kura rentinga, ukaba canke ufise mortgage, ukaba utakwa kwanije maze kuri 25 uko kwangwiriye utarashika mu busaza,
amafaranga leta itanga gusaza uyakuyemo rente kaba kabaye ujuzura za gutonda gusaba isupu no gusaba ibiryo ku ma food bank. You don't want that to happen to you. Okay? Bo warning umva kwa ba diaspora na warning ku barundi cankwe abo bantu bavuga ngo bariko baracora kirazira kumva ko uri entitled ku mafaranga undi muntu yabiriye akuya. Okay? Ico nuko gitahura ujya muntu yabiyakuya nayi wiwe ayaguhashatse how much aguha niwe agomba kubidetermina not you. Sawa, ngira ubuzima bwiza.